uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu kimwe bigenda gute kugira ngo umuntu ashike mu gusaza ari umuntu ataco yifashije canke ugasanga ubusaza bwiwe nta kigenda nyene, ugasanga umuntu abayeho nabi. Uyu munsi tuza kurabira hamwe ibintu bitanu wakora namba uri umujene afise imyaka iri hagati ya 20 gushika kuri 30. Tugiye kurabira hamwe ibintu bitanu rero vyatuma ugira kazoza keza mu gihe wabikoze neza. Burya kazoza keza k'umuntu uwo ari we wese kava ku bikorwa vyiza aba ariko arakora uyu munsi. Munami, nyamba uyu munsi ata kintu kizima uriko urakora ku bwa kazoza keza kawe, menya ngo no muri kazoza mu myaka iri imbere ntiwitege ikintu kizima gitandukanye n'ubuzima bubi uriko urabamwo uyu munsi. Niko bimeze kuko kazoza keza kagenwa n'ibikorwa vyiza uyu munsi uriko urakora. Nyamba ushaka kubaka kazoza keza kawe, uragomba gufata ingamba zifatika. Muri kino kiganiro tugiye kurabira rero hamwe ibintu bitanu vy'ingenzi umuntu ashobora gukora kugira ngo ashike mu busaza bwiza, maze ari wa muntu yashize ku iterambere, maze wa muntu usanga yarashize ku ntego ziwe kandi yishimiye ubuzima aba abayemwo. Bemwe muramaze kubona yuko hariho abantu usanga bashaje mugabo batigera baryohererwa ubuzima babayemwo, biva ku kuntu bitwaye mu bujene bwabo canke mu buto bwabo. Ntukirengagize rero kuko ejo hazaza heza hatangwa n'ibikorwa vyiza dukora uyu munsi. Ikintu rero ca mbere c'ingenzi hano ugomba gukora, uragomba kwita ku buzima. Uragomba kwita ku buzima bwawe, ukitwararika ubuzima bwawe. Biravyo bikorwa gute? Ushobora kwita ku buzima bwawe mu gufungura neza canke mu gukora vya bikorwa ngororamubiri, ivyo dukunze kwitwa sport. Uko wita ku buzima bwawe ukiri muto, ibi ni ibintu bizagufasha no mu myaka iri imbere, kuko ni hahandi usanga umuntu ageze mu myaka nka 50 agikomeye akibasha, ariko ugasanga hariho abandi bafise nk'iyo myaka ugasanga atanguye no kugenda yunamye. Rero ni vyiza kwita ku buzima bwawe. Ikindi naco umenya hano, abantu benshi baribagira kwita ku buzima bwo mu mutwe. Uragomba gucunga neza ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Aha ikintu novuga ni ikihe? Birashika ugasanga muri kahise kawe hari ibintu bibi vyakubayeko, maze ivyo bintu iyo uvyiyumviriye bigatuma ugira ishari ryinshi. Rero aha urumva yuko ugomba kuza urakora ibikorwa bikunezereza canke ugakora ibintu bigushimisha, gutyo maze bigakwibagiza vya bintu bibi vyakubaho. Maze ubikoze gutyo urashobora kugumana ubuzima bwiza bwawe bwo mu mutwe. Ikindi kintu ca kabiri hano ugomba kumenya, uragomba kwiga kwimenya. Abantu benshi barakirengagiza. Iyo tuvuze kwiga kwimenya, kwiga si ukuja mw'ishure gusa, ahubwo ni ngombwa kwiga ibintu bigiye bitandukanye mu buzima, kuko ntiwamenya ibintu bikugirira akamaro. Abahinga baravuga yuko ino myaka, ku myaka 20 gushika kuri 30 ngo niyo myaka myiza yo gushobora kwiga ibintu vyinshi kandi ukabimenya, maze ugasanga ubyize no mu mwanya muto. Aha rero uragomba kwibandaho ku bintu bimwe bimwe. Ibintu ukwibandaho hano, uragomba kumenya neza ico ushaka mu buzima. Hari abantu usanga batazi ikintu na kimwe mu buzima. Ikindi kintu ushobora kumenya hano, uragomba kumenya intego zawe no kwiha agaciro, ivyo ukabimenya. Ikindi kintu hano, ugomba kwiga kwiyakira. Kwiga kwiyakira ubikora gute? Kwiga kwihesha agaciro bishobora kugufasha kugira umunezero w'igihe kirekire. Ikindi naco hano ugomba kumenya nuko ugomba kumenya kandi kwinezereza wenyene. Kwinezereza ni ikintu c'ingenzi utagomba kwirengagiza. Rero ibi ushobora kubikora mu buryo butandukanye. Ushobora kuba wigurira ikintu wumva ukunda, ukakigura kuko biba biryoshe cane iyo wiguriye ikintu umutima wawe ugishaka, biba biryoshe cane.
uragomba rero kwinezereza. Iki ni ikintu cy'ingenzi utakabaye ukwirengagiza. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi ugomba kumenya muri ubu buzima, uragomba kwiga kuziganya hakiri kare. Importe amafaranga canke uburyo woburonka, uragomba kwiga kuziganya, ukirinda kuba wo kwaka amadeni bidakenewe, ukarinda kandi no gusesagura amafaranga mu bintu bidakenewe. Hari umuntu ashobora kugura ikintu kitari gikenewe vrema, nawe nakayibona yuko asohoye amafaranga bitari bikenewe. Monami, ikintu ugomba kumenya, uragomba kwiga hakiri kare gusohora amafaranga, ukamenya ati ndasohoye bikenewe kandi ndasohoye ku kintu cyari ngombwa. Iki kintu rero nyambura umujene ugomba kukimenya, kuko nutakimenya ukiri muto ntuzoza kukimenya wamaze gukura. Ugomba kumenya rero kuziganya ukiri muto cyane, bizagufasha niwashika mu zabukuru kuziganya ibintu byawe. Ikintu cya kane cy'ingenzi hano ugomba kumenya, uragomba kwishora mu bintu bishasha no kwiga gukosora amakosa. Monami, hano ku isi twese dukora amakosa, nta muntu adakosha. Rero ikintu cyiza cyo kubera cy'ingenzi ngo ni uko ikosa ryose wagiye uvamo mu gihe kubera icigwa, murika gusigira icigwa. Rero ikintu nakubwira hano, ubushakashatsi bwagiye bukorwa, haragaragaye yuko imyaka iri hagati ya 20 gushika kuri 30 ngo nico gihe ciza cyane rwose cyo kwiga no gushakisha ibintu bishasha. Monami, kwiga gukosora amakosa yawe wakoze ngo ni ikintu ciza cyane, maze ngo nico kintu cyonyine gishobora kugufasha ngo gushika kure ngo canke kugera ku ndoto wifuza. Nk'akarorero hano notanga akarorero gatoyi cyane gasanzwe, ushobora kuba umudandaza ugasanga wewe ibintu ukora nta kigenda nta kivamo, ariko ugasanga ari udukosa dukeyi cyane urakora mu rudandazwa bituma rudatera imbere. Ariko nyuma uje kwiga ngo ugakosora neza, ukaraba ati ibintu byanje bipfira he, ukahatora ugakosora uko dukosa wagiye urakora ukaduheba, ngo ubona urudandazwa kwawe rugenda neza ngo mu buryo nawe utari witeze. Urumva rero yuko kwikosora ikintu kiba gikeneye mu buzima. Ngo ikintu cya gatanu utagomba kwirengagiza muri ubu buzima, ngo uragomba kugira imibanire myiza n'abantu, canke ukagira icyo bitwa upagura imibanire ugiranira n'abantu. Icyo naco ngo ni ikintu cyiza gishobora kugufasha gushika kuri kazoza kawe, uri wa muntu yiyubashe. Uko ugomba kubikora rero, uragomba gushakisha inshuti nziza kandi za nyazo zishobora kugufasha gushika ku bintu byiza canke ku iterambere ryawe. Sinzi ko murayibona, abantu bafite imyaka iri hagati ya 20 na 30 nibo bantu usanga bagize inshuti nyinshi. Rero iyo ugize inshuti nyinshi mbi, nuko nawe ushobora kuba umuntu mubi, bikarangira kazoza kawe ukishe. Wakoze kubana nanje muri iki kiganiro, nyamubona ivyo twakoze ko bifise akamaro, dufashe ukore subscribe kugira ngo uzaze ubona n'ibindi biganiro nk'ibi tuzaza dukora. Ariko ikindi kintu nagusaba, commentaire yawe irakenewe. Nyamba wemeranya nanje ibi bintu duhejeje kubashikiriza, byandike muri commentaire, mugire aho muba mubahwe. Imana ikomeze kubagirira neza.